akasyala bakunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ora mwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama urakaniraza cyane nyaguhora ku ngoma kuko uri umugabo w'ubuzima bwacu uri nyene ijuru n'isi uri nyene ubu buzima dufise papa ahabwa icubahiro kuko uri nyene urukundo ubwenge n'ubweranda twese ubwagiye mu ijuru wowe uri umuremyi w'ubuzima dufise ushoboye no kuturema gushaje ukadutandukanya n'ibyago by'ubwoko bwose mwitwariko w'ijambo ryawe twamaze kugira ihame ry'ubuzima bwishimye uzuza mukama inshingano zawe uduha umugisha umugisha w'amagara meza turazinduriye kuri iki gicaniro cya 12:00 turi mu isamu ryo hagati ya 12:00 na 3:00 tuzanye umubavu mota neza aho turi ku mpande zine z'isi ntitwigeze tukuryarya duhuje umutima twaragusezeraniye ko dushaka kuducuncuburira kw'imigisha yawe twaragusezeraniye ko dushaka kubohora imitima yacu twaragusezeraniye ko dushaka kudutetera mu makuba y'ubwoko bwose twe turashaka kutugira abambere ntidushaka kuba abanyuma turashaka kutugira abatsinzi ntidushaka gutsindwa turashaka kutugira umutwe kuko nawe uri umutwe iyerekanire muri twebwe papa iyerekanire muri twebwe mahoro yacu iyerekanire muri twebwe gahimbare kacu iyerekanire muri twebwe muziranenge iyerekanire muri twebwe duha umugisha n'umugwiza duhamagara meza nyaguhora ku ngoma hari abantu bamaze guhoberwa n'imibabaro kandi bagusenga
hari abantu bamaze guhoberana n'amaganya kandi bagusenga, hari abantu bamaze guhoberana n'ibisuzuguriro kandi bagusenga, hari abantu bamaze kuzengerezwa n'amadeni kandi bagusenga, hari abantu bamaze kuzengerezwa n'icyaha kandi bagusenga, hari abantu bamaze gutunura. Hari abantu bamaze guteteka, ibikomere byacu bivirirana bivurisha ububasha bwawe nyagora ku ngoma. Emera tugusenge nk'Imana yo gusenga, uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Emera tugushikanire, emera tuguninaze, emera tucane umubavu mota neza wirahire kutongera kutubabaza. Twarasobanukiwe ko isi idafise ububasha bwo kutubabaza kiretse ari wowe wadutereranye. None papa ntusubire kudutererana uzobukoze. Duhindurira amateka nyagora ku ngoma. Duhindurira amateka mwami w'abantu. Duhindurira amateka muziranenge. Bwirukiro bwacu, mahoro yacu, ubutungane bwacu, kanyamuneza kacu. Duhindurira amateka, duhindurira amazina, dutera iteka uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Duha umugisha n'umugwiza, uduha urukundo n'igikundiro. Dutandukanye n'urupfu, impanuka z'ubwoko bwose turazasa. Akira uyu mubiri wacu uhesha agaciro, ukoreshe bwa bubasha bwawe ukuremwo icyitwa poison cyose. Uburozi buri mu mubiri wacu turabwasa, uburozi buri mu buzima bwacu turabwasa. Icyonyi cyose twitandukanije nacyo papa, turashaka gusenga mu izina ry'umwana Yesu Kristo ngo duhindurire amazina. Ubuyobozi bwa mutima mweranda, amaraso ya Kristo adushire ikimenyetso cy'ubudahangarwa, umubavu wacu wakigwe neza. Bisigaye duha umugisha, uduha umugwiza, turinde kubabara, utwagurire imbibe kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Kuri nyene ijuru n'isi, uri segama, uri nyene ubutungane, uri nyene ubwenge n'ubweranda. Duha amahoro kandi turagukengurukiye cyane. Amen. Tugire Kristo akunda wabo mukama aho muri ku mpande z'ijisho. Nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni wa mwanya utera iteka ubuzima bwacu ukadutandukanya n'icyitwa icyago cyose. Ni wa mwanya utera iteka ubuzima bwacu ukadutandukanya n'icyitwa igisuzuguriro cyose. Tugahabwa umugisha n'umugwiza, tukarindwa kubabara kandi tukagurirwa imbibe muri byose na hose. Ubundi twari mu izamu ry'ijana na 65, mugabo ejo izamu ry'ijana na 64 nabwo twariganiriye ko rwose twatsimbotaje iry'ijana na 63. Noneho rero ko Imana yabashiriyeho imisozi ibiri, ari umusozi Garizimu n'uwuduga kuzoheza kikwa kuko uzowuduga na kwikimazi, uzowuduga na kugwandiko. Reka mabwira ibanga,
uzowudugana ku rwandiko rugaragaza icyo wakoze. Urwandiko rushobora kuba urwo ku munsi, rwo ku kwezi, rwo ku ndwi, nicyo gituma nababwiye nimuhore mutabikira Imana ahubwo mubitse Imana. Uko ushobora kubikira Imana ukavuga nzobitangiraho nzobonera bizo keretse byakwandikiye atakundi uri bubigenze, nzobitangiraho nzoshakira nzobigenza uko nuko mugabo ugaca usanga kwa kubikira Imana kwawe kuvuga iki osa kwa kubikira Imana kwawe kukubujije umugisha, kukubujije ubutabazi bw'uyu munsi. Kubera iki? Ari cyo Imana yagukoreye ejo, we niwapfindura agapfindo, niwahigura umuhigo, niwakora uko Imana ibyumvura avuga uti ndakubikiye. Kumbe iyo utari kubikira Imana ari ikindi cyari kuza giha mu buzima bwawe kimwe wakorera Imana. Imana ntituyishyira muri nzonzonzo, niyo idushyira muri nzo. Rero uwo musozi Garizimu iyo ufise ubwogarira nababwiye igihe cyose mucyajyanye Imana, igihe cyose mugira umwete wo gukurikira Imana yabategetse, muba muri ko muguruza igitabo gishasha ku buzima bwanyu. Basi inga kujya kwa banki, sibyo mubona ari ibintu bibiri. Muvuma bancaire sigura hariho versement akabaho na retrait, sibyo. Dufatiwe kuri banki iri mu butunzi bw'Imana, jewe ntandi banki iri mu butunzi bw'Imana. Iyo nanzi icacumi, iyo nanzi ishikano, iyo nkozi ic'Imana yategetse gukora, narababwiye ngo Anita w'inyuma atandukanye na Anita w'indani mu buryo bugirana. Uvuga nk'idini rirashobora kugufasha basi kuba wewe indani mwiza muzima, kuko ravuga ati okay nuko amabiryoye. Mugabo umuntu atakugira inama y'ukugena ushobora kubana n'Imana mu butunzi bwo ngaho kwisi ngo yigaragaze mu byaha, ndababwije ukura bari karaguhombya rwose. Rero cagiye reka mfatire ku cacumi kandi ko ariho twari cagiye nzana muvuma banki, sibyo. None nk'ubu uri mu ikosa ukaba nk'ubuye hariho igihe utarishe, hariho tranche utarishe, hariho ukwezi utarishe, hari iki baca bakubwira, baca baguhana ngo ntudosubire kugira muvuma banki. Bo kubuza retrait mugabo nibo kubuza verse. Ya versement niki kiba versement jawe yanwanze icacumi canje mandiko nandikisha amateka ige mvumo cyo gito rivuga ngo Eliya ari umuntu nkatwe ngo agira umwete wo ani Yakobo 5:17 aho mu gitabo cy'amategeko 28 ngo nugira umwete wo kumva no mu bantu mu ngeso Salomo ya hohoteye n'abanyangeso y'ubunebwe. Kintu cyose ukora harimo ubunebwe nako bagusenga, nugira umwete wo gusesangura ibyenda by'Imana babwije ukuri mugira ikibazo. Rero iyi muvuma bancaire iza kugufasha cyane iyo utewe n'ikibazo cyari cyo cyose no mu bwami bw'ijuru nuko nyine. None rero ku muntu atabyubahirije neza ari imivumo imuraririye, ni bande bo kuvumwa, ni bande bo guhezagirwa. Ikaduhera aho Bibiliya yahereye, twaciye mu kigabane cya 27 kubera ku murongo wa 15 mu gitabo cy'amategeko. Arakavuma umuntu azoyingura imivumo 12, Kristo Yesu yasize 13. Arakavuma umuntu azoyingura igishusho kibaje cyangwa igishusho cy'icyuma gishongesheje. Numuvumo mu maso y'umukama kuko ari cyakozwe n'iminwe y'umuhinga gusa akagihagarika ahishije.
ubundi reka ndababwira ikintu kimwe ngo ishengero ryose rizokwishura rivuge riti amen. Ariyo ikintu twitwaza nk'idini mugani baza ko ari umuvumo ku buzima bwacu, ntihakagire uwo muhohotera, ahubwo wumva tutabyumva kumwe aze kuza ndamuhaye ubutumire. Nako ndi mu gihe cyo kutakira abantu ndamuhaye ubutumire aze kuza dusesangure Bibiliya. Ubundi hari igihe abakristo bakaturika twitwaza cyenda umukaturika kandi nta n'icyo ufise ukora ngo bunkoreko. Ibyo ukora wowe bikora ukavuga ngo ndaguciye ngo ndagize mbwa naco ufise ukora ngo nonge unkure kwibatisha munaha. Kandi nanje naco mfise no kwigishwa ngo nongere mabwiri batisha. Ibyo ni horinga ati ko nabisezaye n'Imana nimba ari bwo buryo bwiza bwo kuja mu ijuru ni nabare gose nyuzuze mutima wayo mwiranda binyemetse. Ibyo rero mubyumve usindi kujebajeba oya uwo n'umwanzuro iyo n'ingengo kandi mu byomba baye ari mu inyungu yanje ishingiye ku bwami bw'ijuru ukorera kuri iyi si. Kuko hari abantu muzi ku isi ari kubabara ari gutotezwa ari kugenda gusa ari gusonza ari gutuye ku wavuwe ari kwambara ibirato biheze mukazoja mu ijuru muri ncike. Ubundi uri kuraraba mu buhanuzi bwa Daniyeli ukaraba Nebukadinezari ingene yubatse igishusho ni mu kigabane cya 3 ngo Nabukodonozori zini biya ni Nebukadinezari ahingura igishusho cy'inzahabu. Iki nicyo cyazitse Bamishayeli. Umwami Nebukadinezari ahingura igishusho cy'inzahabu gifishe uburebure bw'intambwe 60 gusa umuntu ubuzima, kikagira ubwaguke bw'intambwe 6 gusa umuntu ubuzima, agishinga mu kiyaya cya Dura mu ntara ya Babiloni. Maze umwami Nebukadinezari arungika abaja gutororokanya ibyegeri byariho abakuru b'intara, abajenama, abashinguza, abacamanza, abashinganahe n'abatware bose bo mu ntara ngo baze aho bahezagira icyo gishusho umwami Nebukadinezari yarashinze. Ibishusho byose ni mu bihezagirisha, ndababajije stati ni mu zihezagirisha. Kereka nigane n'umukristo ari mu rugendo rwo kuja mu ijuru kandi ashaka kubona Imana kire kuri yisi. Kera ngo uyibonye y'abapfuye mugo wigendera muri twebwe ngo nta kindi gitangaza wonkorera usibye nayo ninzo wonyubakira usibye ko nibera mu mutima uwo ntunganiye. Ndababajije ni mu bihezagiza wowe nukibumbisha uraja ukikura mu isoko nugihezagiza cyagira komande ngene stati y'umubyeyi Bikira Mariya bakableshe dukuze nugihezagiza. Niho rero ibyegeri byariho abakuru b'intara, abajenama n'abashinguza, abacamanza, abashinganahe n'abatware bose batorokana ngo bahezagira icyo gishusho umwami Nebukadinezari yari yashinze. Iyo bahezagira igikomeye ntihakora n'abasenyeri, abasaseredoti n'ibiki sinabandi murafise ibikikwa mana. Ndi umuntu muto cyane mugabo sindi gito kandi buriya rero baba badutanze imbere abafondateur de l'église ni Kristo ni byari umufondateur. Mugabwe narababwiye presidation y'umunyamakosa iyo mubonye ari ikosa riri mu gihugu ahubwo bamufasha gutwara. Kandi mutirengagiza ku bundi sinza aka video nabonye kariko karasekira ka president ariko aravuga ko makuru ya Musa na Yetira. Ndavuga niyo nari kumvirize uwo mupasiteri yigishije president ari karumva iyo nyigisho. Aba ni president yewe n'umuka w'Imana abuza bamuba hafi mugabo naje nite musengera mwibanga bitamushikira. Nukuvuga iki urumva ko ka video kari kasikira menga nijya yeje na nimisi yaci sibyo mbivuga ibyo rero ganidege mbya gose uko ndumwe gihugu
yavuga ngo byaboneka ko anyotewe abamufasha gutwara mugabe intungane. Ati kandi mwibuke neza yuko Yetiro yagiriye inama Musa ajyana iyo perezida cyahitsa gatoya simbayana abakozi b'Imana mwese mwokubitwa imvumbura kuko nimwe mugipfukamye munda nta mupolitisi apfukamye igihugu munda ni mwebwe musenga mwiyorobeka mwebwe mw'imitsindi Imana mwibanga kubera iki Elisa byari bihagije kwa rumwe muri ze mava mu njira urubanza ngo none nawe uriye narajyana imvukiye ejo maze imyaka 3 yonyine mvutse uwo mbazi iki mu noti avumbwira ngo kandi uri umukecuru imyaka 42 n'uwa 43 biruje ko muganda kubwiye ngo nuja kwazo bagiraje ko wakane wa mavukiro yanje bisigaye nabyo narinjejwe nabyo narinze mgaho uyu munsi aje jya ku mavi yawe usenga Imana yawe nandi nsenga Imana yanje ariko Imana izogaragaza ko ari Imana yari yaravuze ngo Imana iza kutimya umuriro atamazi asutsweho ngaho igaragare ko ariyo Mana y'ubusengo baravuga ngo Imana y'Isirayeli niyo Mana. Dawudi aravuga ati Goliyati nimba ari kafiri senga dagori dasenga Imana y'Isirayeli bigaragare ko Uwiteka adakirisha inkota ariko akirisha ijambo ryose rivuye mu kanwa ko musabye we. Avuga ngo Yetiro ngo yaragiriye inama Musa numva nanyuta kanu kanjiye mu matwi kujya ko mufata kanu gato igasirikira iyo mumaze kubana igihugu kiri mu president aravuga ngo akavuga verse biblique kandi shinge muraza gico yavuze haje yakiriye ubutware hafi ubwa Dawudi ajya mwe muzi ngo yabwiye abapolitisi bikorana yabwiye abakozi b'Imana muri korera muri iki gihugu cy'u Burundi abarayene Ndibikunda yuko twaduze mu president wa Imana ama ngo ajagira ubundi muntu w'umujenama we cyangwa umukinukinuki ngo abe umugome ama ngo amutsinde n'icyo kunda abafisa ba Kristo wa fake umugabo ni yatwara Isirayeli ninde yari umungu wabo ni Ahaziya akazi nibagize niwara arabwira yaravuze ngo ni mundabire ko ari umuhanuzi w'umukama iyo bakiri kuri ubu butaka meze ndamwereke Elisa baje kumutora agati bimureke inzara y'inzoba yaheze mugama nari yayitejiteza n'agacerera Elisa kubereke kuko ari ishaka inde umwama abanza avuke iyo muza mubona muserekeje to video muze muduha agaciro cyane cyane mu gihe muzoza mubona batuye bashingiye kuja muri Bibiliya iyo cyambo niyo mu gitabo ciki cyo guhunguka Musari ageza hatazi Yetiro umunyamediane nani yari sebukwe ari bakora sebukwe yari yagiye mutwari umugore n'abana bagira ishani yari yabatwaye kada reka mabwiza ukuri sibyo nimupfukama mugasenga Imana izoba ico mwayisabye cyose sinzaho muri komande zine zisaba apfukamye ngo basabe imvura mugabe ico nzitwebwe twarayicaniye igicaniro ko yarayikeyeje muzi tuyicane gicane Imana tweretse kwiguye igwa nk'isa imwe mugandumva ko ari intara zimwe zitaguye ishaka kuba yaguye mu mujyi wa Bujumbura ejo tongera kuyicanira gicaniro muzosubire mu masengesho twagize singini yaguye gwara saa 9 iguye gwara saa 9 z'ijoro ubu turi sangapi turi mu gicaniro cya saa 12 turi mu gicaniro cya saa 12 Imana idutera iteka ishike ko mu ntara zose ndababwije ukuri simahenda nimba mugomba kuba hari ibintu bibiri bigezweho ibisigaye n'urusako gusenga no kugira siporo kandi hari abantu bayigize wisenge barasirimba bikemera kandi simahenda nabyo bisakamara gusenga no kugira siporo n'ibindi kurya kunywa kwambara gutunga kubaka amazu ibyo bintu twamaze kubiyavura Bibiravuga ngo benzwa nibakomeze kwezwa kanigane n'aba bantu nimugabanye ibintu bituma muri wowe uvuga ngo ngiyi Imana gwiza ibintu bituma muri wowe uvuga uti ningira ubwenge nzo mfise Imana ninkora neza nzo mfise Imana nintungana nzo mfise Imana gabanya ibintu bituma uvuga ngo ngaha gabanya ibintu bituma uba presse nuko ugeze hano ikubita inkora ugapfuka mukagira
gabanya. Umwamagazi arasemera n'ijwi rirenga ati ngiki icyo babategetse bantu mu makungu, bantu b'indimi zidasa. Ababikunda n'abatabikunda, abyemera n'abatabyemera, upfe gusa ko bamwitirirwa ko karere. Aho mwumvira ijwi ry'inzamba, ry'umwirongo n'iginanga, ry'ikembe, ry'umunahi n'iry'umuduri, bene ubwoko bwose bw'indirimbo, murace mukubita ingoro hasi, musenge igishusho c'inzahabu umwami Nebukadinezari yashinze. Umwami Nebukadinezari nuko yarakiri ku ngoma, kandi nuko Babiloni iriko iraherekwa. Ubundi bari kubandanya bakabigenza nk'uko, kubera iki? Natwe ubwacu turacasengera mu ijambo Salomo yavuze je kubaka ingoro y'ubwa mbere. Gusa sinamenya ko ari ryo jambo, nuko atamanya vize yo kubigira nobyize ko mugana nico byomarira. Sindamenya ko ariyo majambo yatugwa mu gihe bahezagira nk'isengero runaka. Kuko nimba ku by'ukuri igihe bubatse isengero batura amajambo ari mu ngoma z'abami wa kabiri, Salomo yatuye ariko ahezagira isengero, turahiriwe mugwanye intambara, mugwanye inzara, mugwanye ikigoyi, akarimi kose kazobahagurukira muzokivuna, niko Yobu atanavuga. Ndamure ku murongo w'icenda ngo nabwiye abandi bazobazigirijwe bazemperejwe ngo uzofise ubuhigo. Murahiriwe mugabo nimatariyo batura. Nimba kubyukuri bavuga ati yisengero yitiriwe umweranda inde, yitiriwe umweranda Gaburiyeli nka Karorero, bakarondera igufa rya Gaburiyeli ngo niryo ryubakiwe ku ruhimbi. Bibiliya irambwira muri iki gitabo nye nanye natura ngo ngwiki mwumvirize gatoyi, kuko ibintu bidutsikamiye ni mu bizuko bingana. Ariko icyo kuzobyura umutwe ubu igishingiye kuri Bibiliya ibisikaye byose, ngo nimwamara kujabuka uruzi Yorodani muzoshinga ayo mabuye ku musozi Hebari. Ni umurongo wa 4 mu gitabo cy'amategeko 27 nkuko ndabibategetse uyu munsi. Hanyuma yasiga ishwagara aho hantu uzowubakira, ni kuvuga na ishwagara basiribuza kubungwa. Aho hantu uzowubakira umukama Imana yawe uruhimbi rw'amabuye, kandi ayo mabuye ntuzu yacishe ku icyuma. Niki wakora ngo biki gufa ry'umweranda rikomeze rikomere? Nicyo genda byemera nanje burya mu bantu babonye amakoba y'ubwoko bwinshi ndimo. Ndibuka ahantu data yaguze intambara imaze gutera 1993, yaciye agurana kuri centre, nitwongeye kuja kuba mu misozi. Ahantu yaguze ngo bari bahubatse n'ahantu kubibarabara, kandi Rwanda yishingira agura ikibuga cy'umupira wahora imva, bakanavuga ngo nimva z'abasazi. Jewe icyo nemera ndiko ndakubura buri gitondo, namanje kwishomeye gukubura, nta mukozi yigaza kubura urugari honda jewe, nta mukozi yigaza akoropa icyumba canje, nta mukozi yigaza akoropa muri salon ndi honda, kiretse ndi muri interna kuko ku myaka 13 nagiye muri interna. Kandi sinigeze mbaho mu nzi wacu hatarara abakozi babice batatu, nta n'umusi n'umwe. Iyo yari nego y'ubuzima bwanje. Nkuko abana tuvukana nta mukozi yigeze ajya gukora imyanda yawe, kora wasanga amatwara atari kure. Ibyo nari imenya nk'imfura, kandi akurikirwa n'ibihungu gusa. Ibyo nari imenya nk'imfura. Nkuko nigeze ndindira ngo nege ko na mama icyo nkora. Cyo gituma abana bunda barabyengira gahinda mu mutima wanje, kuko nibazovuga ngo ndamahigwe pe, naco nari nkenye datara mu miliyonere yake kukena mu. Naco nari nkenye mugabo responsibility y'igejo nababwiye ko ikintu uri ku myaka 13 nicyo nubona igihungu cyawe kideka gikeneye ko ibirato bagena bage uzomenye ko n'umugore wazoba ari indusha. Nubona igihungu cyawe kirya gusa kitazi n'ugukora nisa uzomenye ntuzovuga ngo ndumutware ngo niki. Ngo amabuye adahinguwe ni uzokubakisha uruhimbi rw'umukama Imana yawe, niko kandi uzohereza kwinkuka umukama Imana yawe
uzorohereza kwe nkuko muka uzohereza imbagwa z'amahoro sibyo nimba bitariko biragenda uko none imbagwa nazo zitwa ngo ikizitari z'amahoro nizikiniza amahane nico gituma mushaka kubona umupasiteri n'umwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa pasiteri n'uwundi bakubitana kodeta ugasanga grabeho nomination harabaho ibiturira bakamwe ne mama harabaho iby'ubwoko Nibarabati yiparuwasi rimwe ibigirwamana byishikene musaseredoti yubaha Imana sakanya ko gusenga datwawe n'umuvinyu kuko si bose batwa n'umuvinyu mugabeshi murahari nimutinyaho mwicara nimutinyaho murira kaza umukozi w'Imana bafatanye mu inzozi tibibaho mwakoresheje uruhimbi rugizene rubazaguye mwumvirijwe gizamba ry'umwironge ginanga gikembe ry'umunayi ry'umuduri beni n'ubwoko bwose bw'indirimbo muraca mukubita inkoro hasi musengisho c'inzabe umwami Nebukadinezari yashinze uwo wese ataza gukubita inkoro hasi ngo asenge baza guce bamutera ubwo nyene bamuterera ubwo nyene hagati mu itanure ry'umuriro waka kubera ikibitwararika ko mwami Nebukadinezari yagaba kaganza ni giki cyabwiye ko ari umuntu ashobora kubirefiza ni giki cyabwiye ko ari umuntu ashobora kubirefiza ni giki kibatera ubwoba kubigisha bijambo ry'Imana buno munsi ni giki gituma mwankiriza ingabirano ziri mu bantu Mugabo kandi yatugoda ngo ingabirano z'umubyeyi zirorotse Maria n'umubyeyi Imana yaduhaye ni waremesha bamwijeye ingabirano z'umubyeyi zirorotse abakunda rozari ngo musenge ingabirano z'umubyeyi zirorotse abakunda gutamba muzedutambe ari ibintu muzokora bigakora ku marangamutima gusa ariko ntibitugesha Imana ishaka ko tugera mutinda menje no oya akivuza cyo ubwo nyene abantu bose bumvije ug'inzamba ry'umwironge ry'inanga ry'ikembe ry'umunayi ry'umuduri be n'indirimbo abantu bose mu makungu yose abantu bavuga indimi zidasa baca bakubita inkoro hasi basenga cagishije c'inzabe umwami Nebukadinezari yashinze abayuda bahamwe mwibaza bahamwe kubera iki ahari umwuka wa rusharika umwuka wa ruzengerezi umwuka wa rutotezi umwuka wa rugenderezi Aniho hatumye Shadraki, Meshaki na Abedinego bishura umwami Nebukadinezari bati ngo n'umurongo wa 16 muri iki kigabane nyene ewe Nebukadinezari nidukeneye na gato kukwishura kuri ico Imana yacu dukorera niyabishobora kuturokora ikadukura muri ritanure ry'umuriro waka izodukura no mu maboko yawe mwami baramushinyaguriza icagakiza babona ko itanure ryacanywe kubera Shadraki Meshaki na Abedinego baratabwa mu itanure ry'umuriro ntibasha wishimiye Imana nashobora guhohoterwa niyo Nebukadinezari yuzura ibiraki urumva ngo naho bitobuko nubimenye neza we mwami Nebukadinezari ko tutazokorera Imana zawe kandi ko tutazosenga ico gishusho c'inzabo washinze no rero Nebukadinezari yuzura ibirake arahindurira mu maso ahindukira Shadraki Meshaki na Abedinego asama ijambo kandi atanga itegeko urumva asama ijambo murumva Zaburi ya 42 muzoyizirikane ngo ni mwasame nutuza kanwa kayo kubera iki Yobu 5 aravuga ngo akanwa kose akarimi kose kagwaguruka izokivuna nimutuzura ijambo ry'Imana ubasha bwaraho ibindi byose mugira n'imigirwa gusa yes Kristo Yesu atagize ukarite yabohoye umunyasamariya kati
amutandukanya n'igisokuru kibamuvura ibikomere, amwuzuza mutima mwenda mugira umutumwa mwigisha wiwe. Kristo atari ngo akora ibitangaza, ni ujya munyasamariya kazi wenyene mutosome Yohani 4, mujye mugenda muri Matayo 5, ni we wenyene adakoze ikimenyetso, adakoze igitangaza, ashinze naye gusa yamagaye abayuda. Abanyisirayeli mwe murabaza bari abanyamategeko, muzasome Gideyoni murabe yagaragaza Imana akabwira ati base ryo hajya hayipama sanenge ritose hasi nahomye tego, ati ndagusabye ongera unyibabarire gose n'abanyamategeko birenze. Munyasamariya kazi atambaraga yo kubore kugirana araza kubera naye gusa Kristo yubatse muri we, ari ukaristo yarabanje kumuha intebe ya penitence yaramuhaye yari imeze gute, cyari kiganira muhaye ngiyi ni Bibiliya murare inaho uzirega neza pana guhora muri cacanye bana ubusambanyi 3 mu ndwi nasoni ngo nubwira nduri kurondera nimwihanire kureka Imana iragira ngo ngene yiki imbabazi zishaka imbago, impongano baraziguca ukibaza ngo wababari. Imana ikeneye imbabazi, ko hari imbabazi niki? Iyumvira umuntu yamaze kugushitagura iminsi yose akama kurya kanoma, wamubona ngo mbabarira koko ngo nari nihenze, ahatori ngo nakashobora kavutura ku gisusu, mbabarira koko agahora gusaba imbabazi, waryoherwa wakwisanga uri inguma gusa, wa mwase wa mutahe wa mupfumye. Ko niko tubabaza Imana ngo duhore mu ntebe ya penitence. Ntabwo intebe ya penitence yari ikizobabwira yuko mwamaze kwakira gakiza kuzuye abirega bazogabanuka. None muzi neza kwigiye abirega bagwiriye ngo ico gihe cyo gutabaga nibagwira umunsi wa mbere ari evangelization, bagwire no wa kabiri, ariko bihanire kureka. None ava mu bwicanyi acaja mu busambanyi, ava mu busambanyi acaja mu kabare, ava mu kabare acaja mu busambanyi. Umwuka w'Imana yigisha cyangwa nirarira ridukoresha. Ibyo byabananiye guheba, twarabiyebye cyane, arabiyebye ubwanje. Ibyo mukunda na amase, yo ni dog yonyene. Asanga Bibiliya ndiko ndasoma wa Filipi 3, nsoma muri King James Bibiliya y'Icyongereza. Ndavuga ni ari indimi bagiye batunyegeza, ibishkwemu, amase. Ibyo byose bya bimwe bita mwita ngo nibyo bigezwe, bimwe muronka mukumva muraryohewe, harababirabye nk'amase. Narabwije ukuri sibyo werutse nigeze kubwirana, hari abantu bariko baragira umwete yo kumva ijambo ry'Imana no gukora icyo Imana ibasaba, niho bazotuma Imana yongeza volume y'ibihano. Kubera iki Imana uzobwira turumva Ramana naratebye kubyara, ekubwire ngo Zakariya ari heza, Zakariya kubwati ceceka, narumutama mbona ko na Elizabeth arakaheze mugana komeje guhereze nkukanyeranda. Uvuga ngo urumva Ramana ngo aratewe ngo mbagapfubwa, Imana ikubwiye mu wa mukobwa ariko anamana bwati ceceka, navuye mbu umwana wo munzu kuko nabitsi bangana nakuye muri Isirayeli sinamenye ibanga. Marabwe ngo urumva Ramana ngo bamfaje ku nguvu, ngurumva nyene ngo gukora akazi nakora sineye kugaya bakane. Yozefu ati nateye marato ngira kwambuka umwambaro. Agwe turumva Ramana n'ukuri pe ubutagatsi bwari bagwete, ubushomeri bwose naragiye kana n'ibise ubwenge Mana. Daniel ati kimya, umva Ramana ni wa mugore wa manukuri n'abantu urumva nyene batayijora ngumvisha ngumva bakubitana na nyina. Hendo kabwira ati ceceka nasoni. Umva Ramana ni wa mugabo wa murumana jeri nda nyuru none abigera kubwira ati tetwa wa mugore utagira intero tetwa. Umva Ramana umugabo yaransuzuguye ko yanabwira gahora yirabira hirya, njyewe nkajya gukora nije nagira na mukamano wa nyina wa Samusoni ati yabo reka kumena ibanga office. Urumva Ramana nguruma ngo najya kwigisha ngo sinenze ubwira abazibwa bahora kubwira ati yo mwuka w'Imana arakubwira hano ari umwuka wayo no wanatara umwuka wayo. Hari abantu bari
kugira umwete wo kurondera Imana ku buryo aribwo bazotuma Imana yongeza umuriro, yongeza ibihano. Urumva imbabazi ngeye mundu kuko amezi 10 nayaheze ngo ni turi mu gihe cy'ubushikiro ikubita gashi cyangwa gihebe cyakududumiye ukigaruka ko gute ushobora kwisambanya ugasigara umutima uri kurasimbagurika ukongera ukabikora. Urumva ngo nisanga nabikoze urumva urikiraga imushimuka wewe indane waraboze urumva tubona inyama nyene tukabona uburebure tukabona umwe tukavuga ngo uzubwenge nane mahina biragaragara niyo kubona nk'umudo gutera imuzima azingene itabiryo none ibihimba azingene inzoga zo none ibihimba mbwa ugasanga agihembwa abanza gwarutu yoga zo n'uducupa zone gasanga yambara itaburi ifisi inoboro yitobo yita kandi ugashaka kuvyigisha abantu ugashiraho n'ibihano obinjajya ngwasama ndapfinze ko yabataye muri itanura ry'umuriro barahi shawo tubaha Imana. Iri jambo rango arakavumwa umuntu wese azohingura igishusho kibaje canke igishusho c'icuma gishongesheje ndababwije ukure kandi abibiri banga Imana afishe ngaha mu Burundi naho nzojabuka muri Oman naho nzoja Saudi na kuvuga ngo ngiye hano baterekera iyo Mana izonyereka narabwiye ko navuye mu Burundi fisa agashinyaguro nanje ubwanje niyasi yumvire mu kibuga c'indege c'igihugu cawe c'amavukiro kwitabira telefone muri toilette Jesse naramupolitisha jewe sikudeta nari nagize jewe nta maraso nari nasheshe jewe nta muntu nari nanitse jewe na kubera ubuntu bw'ubunofu bw'ubufaranga bwawe n'Imana hindura ibibaba reka n'ubwo scroll bwose mugira muze murababura natandukanye ko n'amafaranga nk'amafaranga yo kumena n'ijisho amunanira kuri mwari mu masezerano yo kumurindira mwarabuze ubwenge mutakaza ubugingo mutakaza imigisha akabi kambaye ko nikazokubeko n'uwisanga uheraniye abantu vuga uti gihe naherana burya hari uburyarya nikiriye jewe nyene ukanje namwe mwaranshyigikiye mu kuyama mpagaze nene ndabasabye mundindire gato Imana neriteka ari Imana ndiko ndasenga fe kuba wapfukamye waganire n'Imana tongera wigaragaze kuri Imana yacu urabicigukorera ahantu hambere nagenze kubyukuri baraterekera cyane kandi nibo bari bamaye ububasha bwo gukukwa kuko nibo bandiye biza bagize ndarindira ndabazanira document ndabaza ati no nahantu ko arimo ko amara imyaka 2 muri iki gihugu kuko nabona ko nari nahagiriye ubumuga buteye ubwoba ku buryo igikoni cyari hasi mugabo narankarara hejuru sa njya gutangura akazi saa 11 nuruka guhera saa 9 saa 10 nkaza mbuba amaguru n'inyo hasi ibyo byambaye ko ngagenda mbuba amaguru mura etaji imwe hejuru hasi ingazi utugazi ndwi twonyene tujya tugazi tumeze kugira mve mu cyumba aho ningere no mu gikoni ndavuga ni ibintu rero ni biri normal kasi nabwagire gutangura komera Kristo ni mutsima nari nkiriyanira sinabwa bakashala sinabwa bigiti cy'umunyenya sinabwa bico kubazwa mu isanduku ndavuga ibintu biri bugende gutese mugabo mavura mahabwa sinovuga ngo naho canke iki kuko Imana ijya kuguhigucira inzira ntubanza kwiruka n'ikiguhaye wewe wirinda ubunebwe ugakora icyo utegerezwa gusa mabwa guhindura akazi aho hantu bambwira ko inyuma y'amezi 6 bufishe uburenganzira bwo guhindura ndahindura ubundi kugira ngo mbe mu kirere cyanje umva ko hari ibintu nabyo ubusambanyi by'indigo bw'ishari by'inzara byari bihari no cyeguhanirwa amafaranga oya mbwari imyuka mibi hari guterekera no kuruha cyane ibyo biranzingamika gose agiye akabiri naho sanga ubusambanyi
ndasanga umugabo n'umugore bakarishigisha imbuga itanguko umugore akavuga ati ndagukerera yari umugabo ataco yitayeho umwara w'umugabo inwera gatabi akinwa n'utuyoga zijya nzoga zinjya ukare bajya kuba binwa binyegeje baca banwa n'ibintu bitabaho akaba n'umushomera abantu baguma urumva biyambare kabutura bagenda gusa naho hano hambere nakoze nambara ipantaro iki nkambara uko nishakiye ngo ko muri Afrika n'agashapo nk'ikiye gutembe nakoze amezi ane ndavuga nangiye kubikira umugabo yasigara ngaho basigara n'utwana dutatu umugore akaja ku kazi yegome nta mwanya na roho mugabo nabona ko ibara rishobora koko umuka w'Imana agenda kwereka ibintu nabona ko ibara rishobora koko ndavuga ati rero ahantu ni byiza ko ntarinze gusaba urushije kugira ndondera akazi nkatunganya ibyo nkabwe atamaranye ubuzasubitse nkava kubera iki hari nari ngirondetse ikirere cyane Imana wakuye mu Burundi no Imana ufishe uri munege nkeye ariko Imana wishikanye ko Imana se umwami wacu Yesu Kristo iyo wonyene utigomeye ikugomera kwimigisha kandi banza kugucira inzira yakarugiye kubaho n'Imana igusanga ikagusanganiza ineza yayo si Imana igusanga ikagusanganiza ishani inzigo no mugaharagera iki akamabwira imbibiri banga ariko kandi umuvumo narabwiye ko kugira ngo umusambanyi ubundi nubona abantu bakwafronta byoroshe ko nabantu bakurira byoroshe ukubonye wese agusaba mu ryamana ukubonye wese akubiturushi kubisusu ukubonye wese akubita krande naho kibigitama cawotse umuntu ko gifise amafaranga gifise vewe tikigenderamo nibore ariko agusuka mwimigera yicanira nakindi nutwo dora gwakubwa ati ni sanduku ndaguhaye nani mbashobora gutera gatanga n'umusada w'umuntu wo kuratahura yoreka kuwutorera wo amweretse ubwambure bwawe nibore gusa n'amajeni yonyene ni murindira imihamagaro yanyu nukuvuga iki imivumo wakuye mu gihugu cyawe cy'ubundi nzogwerekeza naho uzoja hose uyakorera amafaranga byanke kuyakabakaba uyakorera amafaranga uhora n'inyatsi uyakorera amafaranga uhora n'ibiyarondera niyo mpamvu mukuye kwisuzuma kandi mukisubirako mukiye kwisuzuma mukiyegereza Imana rudasumba iki gishusho rero ikintu kivuga n'igiki bivuga ko hari ikibanza ubwirizwa kugeramo ukagira ikiniki niko kugara mariye touristique ariho nibibanza byeranda mugabo wewe mu Kristo mu mutima wawe umva ko wakubita umenyeze utarukubita ni byiza kugera abandi barukubita uri kumwe n'abandi ukarukubita ni byiza mugabo kubona ko umwanya udakubise umetso bw'umusaraba umwanya udafise stati yawe umwanya udafise stati mu gihe Bikira Mariya umwanya udafise stati y'umweranda ukunda ukabona neza yuko utabusenze ubyumve ko hari ikintu wamaze kwica muri amigdala yawe kuko bizogusaba ko ujya uzofise icyo gishusho none sinababwiye umwana w'umukobwa n'umudamu ntiyari ari muri uyu muvukano wakomera Kristo ni muzima ngiravu yashavura kubera inyishu namuhaye icyamubaye ko ni ikiki yarose buruse yo kuja muri Canada aragenda kandi umuryango Kenya afise abana sinze umugabo kumbure ni wazohava rekara mu muryango wagiye gutongesha umuryango icyamubaye ko ni ikiki aho hantu yasengera amubwira ati kandi yari yatumwe ko n'umuntu w'injuti mu maraso yiwe mugabo atemera iby'amashusho mfate uwo mukristo yari umukatolika nawe uwo muryango wiwe aramaprotest arambwira ati rero muri inzu yacu nta bishusho bijyamo ntimwibaze ngo yirukanywe n'umunyamahanga nta bishusho bijyayo oya usenga natwe mugabe iby'amashusho ngo bikini biki oya murumva ko wari umuryango wazi ko ushobora kugenda nk'ubwira visite cyangwa ugiye gukorera umuntu w'uwanyu amabikarangira ugumiye cyangwa igitsende icyabaye ni igiki aravuga ati yakomba nganda atahe hakuvuga ati reka mugiye Bikira Mariya urazi ko ngukunda cyangwa Yesu Kristo mukozi cyo bituma nabwiye ko na Bibiliya izobatabara ni Bibiliya mufise muri amigdala yayo nizo bazamura mukagiraniro ku text ibyibushe ni Bibiliya muzogira mu buzima bwanyu kwa amigdala irimo ibintu byose bibi byiza ibikomere imikosha muganiro ku text najye vuga ati
nawe biruko nzamukiye kuri iki. Mugerageze mu buzima bwanyu. Ubundi hari ijambo Yesaya yavuze, iki cyenge nicyo ngira tuganirireko. Yesaya 53 mengo umurongo w'indwi. Kera najengira nasobe nahora nzingura Bibiliya ngashikira aho ushaka. Anako no kugendereza mu bindi. Ngo yaracumukujwe, yararuhijwe, niyakura ku munwa. Nka kujya ku mwagazi w'intama batwaye kwibagiro urendegera. Nka kujya kw'intama idakakaza imbere y'abayikura ubwoya, niyakura ku munwa. Ngo baramuhahaje bamujaniranya mu rubanza. Mubo barukanye ninde yagize umwitwariko uko kuwe kwisi y'abazima. Ukahanywe kubera ubisha bw'igihugu canje. Mu ruhavu rwo barushize mu mva z'inkozi z'ibibi. Imva yiwija hamwe n'iy'umutunzi. Nahatawe yari yarahambariye kandi atakinyoma cari kigereke muva mu kanwa. Ngo Mukama yashimye kumuvunaguza amagobwa. Ubuzima bwiwe niyabutanga kwimbagwa y'iciro, azorondoka, azoramba, kandi ugushaka k'Umukama kuzoranguka guciye kuri we. Murabyumva? Uwo muntu naho yapfuye Kristo, kubera ko ubuzima bwe butanze kwimbagwa y'iciro, ararondoka. Nuvuga Kristo muri Anita ariyo, Kristo muri Paulo ariyo, Kristo muri Suzana ariyo, Kristo muri Melkiyori ariyo. Ahantu hose ari ijambo ry'Imana, ni inzu y'ububiko Kristo ariyo, niryo hema Imana yishimira. Ibindi byose ni kinyoma. Nakuvuga ngo kwashize stati yaga isasa stigeze ndunama no ngire nibizogukiza nibizogutabara. Ngo kubera amakuba umutima we yawarinze azobona umuco yongera himbagwa kubera ibyo amenye. None nk'ubu Kristo aje gutora bageniwe ko azoza ari muzima, numva kizoba camusubirije kizoba ari kiki nga kumurengera zoyifata nka kujya ku ifoto. Kubera ibyo yamenyeye iyo ntungane uwo musabye wanje azotunganiriza isinzi ry'abantu yiremeka ibyaha byaho. Nico gituma nzomutoranya hamwe n'isinzi ry'abantu akagabangana ibyanyazwe hamwe n'intwari, kuko yitanze wenyene gushika apfe agaharugwa mu bagararije. Aho nyene yari yiremetse igicumuro c'isinzi ry'abantu kandi yitangira abagararije. Kwa magogwa yacu muzosome ikigabane cya 57 cyose, hariho akarongo kavuga ngo ikigabane cya 57 cyo kwa Yesaya haravuga ngo namwe nimwegere hano mwabana b'umupfakazi, mwebwe mwabyawe n'umugabo arenga ibiko hamwe n'umumaraya. Umbega muri ko murashenyaguritsa nde? Uko nukugabishwa n'Imana. Umukama yihanikiriza abasenga ibigirwamana. Kandi Imana yari yabanje guhanura abategetsi batabikuye mu bibazo ari bande. Mwaza ngo n'abapolitisi n'umugabo atujuje inshingano ziwe abara umutegetsi atabikwiye, n'umugore atujuje inshingano ziwe, n'umusore atiyubaha, n'umukobwa atiyubaha abara umutegetsi atabikwiye.
mbega muriko murashinyaguriza nde? Mbega muriko muratyekeza nde? Ninde muriko murereka ikirimi? None ni muri abana b'ababisha, muri urubyaro rw'abangushi. Iki gisokuru tuvuga ko mu buryo bw'umubiri n'ubw'umwuka ari igihe gituma dusenga dushinyaguriza Imana, tugasenga tutubaha itegeko ry'Imana, tugasengera mu migirwa runaka. Murumvana uko ndahagaze. Mwebwe mwisebagiriza hambavu y'imimanda, munsi y'igiti cyose gitotaye. Mwebwe munigira abana mu migezi no mu bihororo by'amabuye. Mu mabuye asenye y'umugezi niho hari intoranwa yawe, niwo mugabane wawe. Nayo nyene warayasukiriye imyengo, uyashikanira amashikano. None ubona ibyo bishobora kunururutsa. Guhora upfukamye imbere y'ibintu, guhorana ibihe n'ibishushanyo byabyo ntibishobora guturuza ishavu ry'Imana, ariko guhorana mu mutima wawe ubutabazi bw'Imana birashoboka. None rero bakundwa b'Umukama, twitandukanye n'icitwa uyu muvumo ugushinga igishusho kibaje cyangwa igishusho c'icuma gishongesheje, kuko ngo n'umuvumo mu maso y'Umukama. Imana iri mu mutima wawe, nta mpamvu yo kongera kuvuga ngo Dawudi yaravuze ngo hengeka ijuru ryawe untabare. Ni nk'uko yovuga ngo subiza amahoro umutima wanje. Aravuga ngo Imana yarahengetse ijuru, ngo ubona bene Adamu bose basa n'inzige gusa. Uwo ni Izaya bihanurwa n'ubuhanuzi zabo. Ariko ngo Imana yakomeje kuzindura irabe ko ari kurataka ubutungane ube umurose. Nutake Imana iguhe ibyo utatse. Guhara akavumu ukengera se na nyina. Iyi ni intandaro yo kugururira intambara. Reka tugeze ngaha. Iyi mivumo uko ari 12 tuvuze ku muvumo umwe wonyene, umuvumo wo guhingura igishushanyo, kugira ikintu gisubirira Imana. Kuko benshi ibyo bishusho bigicugwa, amajambo yaciye yatugwa, yagumye arayo nyene. Amajambo ntiyahindutse, amajambo yagumye arayo nyene. None rero mwumve ngo Imana irashaka ko tuba abana bayo bwite, turi ingoro za mutima mweranda. Imana irashaka ko twitandukanya n'icitwa ikibi cyose, twihuze n'ineza. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umunezero, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagurira imbibi. Naheje mu mwanya wo guhindura izina, ariko niba ushaka guhindura izina, gabanya ikibabaza Umukama, gabanya igiteza confusion umutima wawe, umusha wawe n'amarangamutima yawe. Namba ushaka guhindura izina, tunga Imana mu mutima wawe. Nuba imbere y'umugabo wawe mubone mu Imana, nawe akubone mu Imana, nawe wibone mu Imana. Nuba imbere y'umufasha wawe, nuba imbere y'umukoresha wawe, nuba imbere y'umurozi, nuba imbere, ni kuvuga nuba uri kurakubura, nuba uri kuramesa, nuba uri kurakora ikintu cyose. Bona ubwami bw'Imana mu buzima bwawe, witandukanye n'icitwa ikibi, kuko Imana iracanka, wihuze n'icitwa ineza, kuko Imana iragikunda. Ibisigaye duhabwe umugisha twese, turindwe kubabara, dukurwe kw'imivumo. Naho byoshika ugasanga ibyo umaze kubamo ni nk'itanure, umenye kuko ba Shadraka, ba Abedinego batabawe, niko nawe uzotabarwa, kubera ukwizera Imana, kubera ukumvira Imana, kubera gukunda Imana, kubera kurindira Imana, kubera kurondera Imana, kubera ukugendana n'Imana.
mwarahezagiwe. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu ikwiriye rwose. Urukundo rw'Imana ruduhaza ibyiza byose dukeneye. Urukundo rw'Imana ruduteturira mu makuba y'ubwoko bwose. Duhabwe umugisha n'umugwiza, turindwe kubabara kandi twagurirwe imbibe. Mu izina rya Yesu Kristo senze naturi neza ku buzima bwacu, mwaka n'impanuka y'ubwoko bwose, kandi ngasaba ngo umwuka w'Imana akomeza tuyobora, twigisha, twuzuza ingabire zidasanzwe, tubone kunywana n'Imana mubyeyi rukundo kigongwe. Amen. Amen. Amina. Aleluya. Mwarahezagiwe.